Wasa nawe turabamuhotoye Zimba wasa nawe turabamuhotoye Zimba. Ururimi n'agace gatoya k'umubiri ariko karatema kagatongora, karashobora guturira igihugu kikaka, karashobora guteranya abavukanyi bakankana, karashobora gutuma amaraso aseseka, abantu bakicana canke umuntu akahagarama kubera ijambo wasohoye mu kanwa. Nukwiyubara rero tukaza turaha indero indimi zacu. Haraciye igihe havugwa integuro z'abategetsi z'abantu bari ku butegetsi bagomba guhungabaniriza ubuzima bwabo batavuga rumwe. Ivyo mbere bigaca bibonekera no mu bantu banyuruzwa ku munsi, abo bakabugwa irengero, abandi nabo bagatogwa bishwe. Je ndibaza nti mbega none abantu bakora ikibi nk'iki bagikorera abenegihugu, bagikorera abantu nkabo, babikora gute? Baba bafise inyungu izahe zo kubikora? Aha umumenyeshamakuru Bobo Rugurika aragerageza kutubwira ingene bakora ico kibi kigayitse cyo gusinzikariza ubuzima abantu canke kubaka ubuzima babanje gusesa amaraso. Ujya mu gwe wabicanye rero twigeze kuvuga mu kiganiro ca mbere, ugizwe n'akagwi k'abantu bo mu mugambwe n'akandi kagwi k'abantu bo mu gisoda, ico bita muri service ya G2, ukuvuga umugwi uje kwiperereza ry'igisoda. Aravuga ko Pacifique yabisiguye neza, arigeze kuvyumva nivyo arabizi pe. Reka ndakubwira ukamugwi n'ubu uriho n'irindi perereza bashizeho riyoboka Ndayishimiye na Prime Niyongabo hamwe na Reveriyano Ndikuri umukuru w'umugambi. Nukuvuga iki? Bobo baharura yuko ririya perereza ajyamyeho kuva kera. Bobo muri bo babona umengo rikorera cyane Bunyoni, rigakorera cyane Banda kugarika, kubera urabona nibo bari basanzwe bariho kuva ku munsi nkuru nziza. Rero aba bariko barahaza uno munsi gutwara umugambi ba Reveriyano nabo bagira bati nanje ndakeneye iperereza ivyo nkorera ivyo nshatse, nkeneyeho nica nzobatuma, nkeneyeho mfata nzobatuma. Urumva nuko rero niyo makuba Barundi turimo umukigute rero. Ujya mugwi n'ubu urabandanya ukora. Reka rero ndabaha akarorero k'ibintu by'ibitera soni ibara ibintu byabaye muri ayo matatu yabo, iyo migwi ibiri. Urumva hariho umugwi urongowe w'igisoda, urongowe n'igisoda ico gihe wari urongowe n'uwitwa Musaba, Colonel Musaba. Uwo mugabo munsi yiwe niwe yatwara G2 mu gisoda, munsi yiwe akaba umujida bita imbari Bradog, bamutaza Bradog bengo Ndayishimiye Onesphore. Alors uwo rero arafise munsi yiwe umugwi w'abasoda bashika 8, ni 8 n'undi musivile w'umu informateur, bagaca baba nka 10. Munuze mu mugambwe CNDD-FDD hari umugwi urongowe n'uriya muntu nababwiye niwe jejwe n'ubutunzi bwa CNDD-FDD, ni umuntu bita ngo Honorable Lazaro, nimbari mvuye kure cyangwa mvukiye nimvuye kure nagenda babwiye nawe rero acafita agacagira umugwi w'imbonera kure n'abakozi bo mu mugambwe n'abashoferi bashika 10. Abo rero nibo bakorera hamwe. Abo rero mwumve neza, uwo mugwi w'abantu 10 bo mu mugambwe, 10 bo mu iperereza rya gisirikare barakorera hamwe. Abo rero baha raporo umukuru w'igisoda Prime Niyongabo hamwe no mu mugambwe bakabiha Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano rero arabibwira President Ndayishimiye kuko ushima nk'imodoka ngenda babwiza ukuri abo bantu bo mu mugambwe bakoresha ija kunoba abantu bakabica. Ni imodoka yahora itwara nyene Evariste Ndayishimiye ari umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, akiri secrétaire général w'umugambwe. Gusa barayihindagura amaplake. Uwo mugwi rero ngenda babwire niwo umaze igihe wica abantu kuva mu kwezi kwa gatanu ku 2021.
umugwi waratikije abantu bose muzi twavuze babutswe irengero, abasenere bishwe, abasoda bafashwe, abo bantu nibo babikora. Ariko ibisigura ko rya perereza rya bamuserere mu gicaye nabo rirafise abo riguma rinobagura borora, bamwe bakica, bamwe bakaboreza igufa, abandi bakabugwa irengero. Ariko rero harabaye ikintu nganda babwiye cy'ugwizatunga nibazo no mwita umugwizatunga yarazwi cyane hagiye Bujumbura. Umengo bambwiye ko ava mu ntara ya Kayanza je sinzi uko bita Balezi, umengo ni Balezi. Uwo muntu mwaramwumvise no muri Ndondeza Pacifique yaramurangishije kenshi, RP yaramuvuze ko baravuga ko yabuzwe irengero. Uwo muntu nagenda babwira amakuru mfise n'umuntu yari umunywanyi wa CNDD FDD. Hanyuma yari n'umugwizatunga muri babandi bama bariko bararondera amasoko, hanyuma agakorana kandi n'undi mugwizatunga wo mu bihugu by'Abarabu aba hajya i Bujumbura. Alors nabikuye muri abo bantu b'abasendedefdede nyene bo mu iperereza nibo babitubwira. Baratubwiye yuko iperereza ry'igisoda yaragiye umengo hari mu 8 cyangwa kw'indwi umwaka uheze, umengo cyangwa kw'icenda, nuko nafsaho navyanditse. Ariko je nacu uwo mugwizatunga yitwa Balezi baramutora mu bunywero buzwi hajya i Bujumbura bitwa Calvados. Atogwa n'uwo musirikare yitwa Bradog, batandira Bradog ni ajida major. Aramutora twara hanyuma abantu inshuti z'uwo Balezi, inshuti z'abo bantu bakorana, abo bagwizatunga bakorana n'uwo Balezi, nawe bisa amakuru yuko baragiye bagira bati hano nta wundi abazwi ibyo bintu, reka turondere Museremu. Komiseri Museremu atwara iperereza ryo hagati mu gihugu. Baragenda bati nukuri aguha ibitagira uko bingana. Nukuri narumvise ko hariho n'amahera bumvikanye kandi atari make, sindavuga ku mvo mwezi. Yumva ko kantu bati niko mucika wacaragenda ubwo yaragenda atazambaye agenda kurondera babandi rero babicanye bashasha. Ati ndabasazi umuntu wese aziko yafashe Balezi ebana amuzana ubunyene amakuru na ronse kubera ayo matata ari hagati yabo, kubera ko bazi yuko muri hari abahora bajya amahera kugira barekuza abantu cyangwa bakanabatwara kugira ibi nibi. Numvise amakuru yuko wa mu ajida major w'umusoda wo mu iperereza yaciye atanga itegeko ry'uko uwo mugwizatunga yicwa. Agenda babwiye yuko amakuru dufise nuko yishwe naho tutabona ikiziga gaciye. Agenda babwiye yuko kuva ico gihe umuryango w'uwo mugwizatunga Balezi waragiye mu iperereza hose, waragiye mu busho bwose igihugu cyose. Nta muntu w'umutegetsi wo muri CNDD batashikiriye kubera uwo Balezi yari umusendedefdede. Umukenyezi wiwe narumvise ko mengo yoba ari mu bacamanza haji Burundi. Baragiye ahantu hose basaba bati nimutubwice twokora uwo muntu nukuri tumubona uwacu, ndi umwacu ntazi. Barabahebuje ngo inyishu yanyuma bamuhaye bamubarira ati ntihagira ahantu namwe uzosubira gutonda ubaza ujya muntu. Ati genda muhira utekane, nivyaba ngombwa tuzokubwira ivyiwe. Urumva haheze amezi 6 mwumvirize ibintu abarundi babayemo. Umuntu yitwa ko ari umuguri y'abantu, umuntu ari umukozi wa leta akomeye umucamanza, umugabo wiwe yarugumya abanga w'umugwizatunga. Mugabo numvise yuko muri ivyo bintu byo yakora vy'amafere hari ikintu boba barapfuye umengo n'abantu bo muri CNDD. Naravyumvise reka ndabivuge. Hari umuntu uno munsi niwe ajejwe ubuzima bwa Ndayishimiye w'umukoronero umengo bita la sécurité kwa president. Donc niyo afise icyo yapfuye n'uyu mugwizatunga Balezi niwe yoba yararungitse ahantu kuja gutora uyu mugwizatunga mu nyuma baca kumwica. Hanyuma rero icyabaye n'iki haci haba kunyinyurana. Musere murumva yambaye rasinzi ko yari yamaze kuyashira ku mufuko cyane batari bayabwayamutwe asararahira nawe arasararenga. Urumva biraduga hejuru. Abategetsi baragwana kubera iyo ka urenze acekiba. Musere Mukameme yarashoboye gushira mu munyoro mu gasho wa mu ajida major yategeka ko Balezi yicwa. Mugabo naho mugenda muri dossier yiwe uno munsi nimuzonsa handitswe ko ari akize de meurtre d'assassinat y'umuntu yitwa Balezi. Oya
burya sinzi ibindi bakira baratanganya bakandika canke usanga afunzwe atari dosiye afise kuko ivyo dukurikirana uwo muntu ntarigera arengutwa imbere y'abacamanza uwo muntu afungiwe umwembe ariko sinzi wari yambwiye ko aheruka gutwarwa mu mpimba mugabo n'ibintu urumva rero nuko nashatse kukubwira yuko umugambi wo kwicura bandanya. Aka kajambo rero niko narondera ati umugambi wo kwica abantu urabandanya. Nimwumve nukuri politike y'ukwica abantu, politike yo gukura ko abantu amazosi. Mu minsi heze baheruka kuvuga yuko hari abantu barungitswe kugira ngo batware amasumu baja guha abantu. Batebagabo umuntu wese aricunga, kandi rero ivyo ntibabikorera abari mu gihugu gusa, ahubwo n'abahunze igihugu bakarondera kubibakorera. Hirya yejo hadatevye, hirya yejo ni vuba cane, twabonye ibinyamakuru vyandika ko umuvugizi w'umugambwe CNL Aime Magera, uwo muvugizi w'umugambwe CNL aba mu gihugu c'Ububirigi, ariko baradobera imodokari yiwe asanga bayisize ibintu bitavugwa, ibintu binuka, kumwe bamwe basiga ingoro z'umugambwe amazirantoke, izindi bakazibomora. Ubu naho rero ibi vyahora bivugwa mu majambo bikeka batebagabo ibi bintu bimeze ukunuku, ubu hoho rero vyamuje ntibakibinyegeza, babishira mu ndirimbo. Jemba, 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 bati Gwasa nawe tuzoba twamuhotoye. Guhotora umuntu murumva yuko tutahava tuvuga ngo no kumugirira neza, ahubwo kumuhotora ni kumwaka ubuzima, ni kumugirira nabi. Mbega imvugo nk'izi z'urwango zoshobora kuvugwa abategetsi batazishigikiye? Vyose bipfira ku burongozi kandi bikirira ku burongozi. Ibintu nk'ibi ntibishobora kubaho mu gihugu abategetsi batabishigikiye. Kandi akabi n'akabibi gahera mu majambo. Gwasa nawe turabamuhotoye Zimba, turabayegera imbere Zimba. Bati Gwasa tuzoba twamuhotoye, General Neva nawe azoba yigiwe imbere. Yuko bifitanye isano ivyo, ubwo bube gito uko kugirira n'aba bandi bazobikora kugira ngo General Neva yigigwe imbere. Mu yandi majambo ntihagire umukomakoma abariwe abandanya atwara igihugu. Zimba, 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 Zimba. Bo guharanira ubutegetsi ni vyiza si bibi, ariko kugomba kubushikako ari uko ubanje guhotora abandi, ari uko ubanje kubasinzikariza ubuzima, ni bibi cane. Iherezo ryawe na wewe ntiriba ryiza. Kandi ubuzi ico yirata kwica mugenzi we, yirata guhotora mugenzi we, yirata kugirira nabi mugenzi we. Iki si igihe cyo kwiyumvira ibintu vyo guhotorana. Mwese murazi ko vyatugejeje habi. None nk'ubu uyu Gwasa bariko baravuga ngo bazomuhotora aciye apfa, habanje kuvugwa aya majambo, vyoca bigenda gute? Aba rero bariko bararirimba ibi sibo. Abantu bariko baratuma ibi vyose biba n'abategetsi babona biriko biraba, ntihagire ico babikorera canke ngo bariko barabivuga bahanwe. Kuvuga ngo naka tuzoba twamuhotoye, iyo mvugo ni imvugo ishobora kuvamwo amajambo menshi, kandi nta muntu n'umwe yoshobora kuvuga yuko iyo mvugo ari imvugo nziza. Ururimi ni urugingo ruto, mugabo tuze turamenya ingene dushobora kuruvugisha. Turukoreshe mu gukiza abandi, turukoreshe mu gufasha abandi, ariko ntiturukoreshe mu guhohotera abandi. Ntiturukoreshe mu kubahotora, ntiturukoreshe mu kubarenganya, ntiturukoreshe mu kubasesera amaraso. Kuko amaraso arahuma, kandi ugusesa amaraso
bizanira igihugu umuvumo mubi. Imana yo mwijuru nibahezagire. Reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, gem na partage. Ntimwibagire kandi na ryasango ryejo itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe cy'isaha 1 z'ijoro. Tuzoba turiko turabereka ukuntu twogaruza umunezero Satani yatunyaze nk'abarundi.